Ndamutse nongera ndabaha ikaze bakunzi ba BTV Burundi mu mwanya w'amakuru mu Kirundi. Reka muhundire dore kuri izi ngingo nkuru uziyagize. Abanyagihugu bo muri quartier Mirango ni muri zone ya Kamenge muri commune Ntango bafise ikibazo c'amazi kandi kimaze igihe kinini, nayo ubushikiranganji bujejwe ubutare n'agataka bumenyesha yuko bwashizeho umugwi ujeje kuraba ibijanye no kwimba ubutare. Aya n'ayandi ni mukanya. Ndasubiye kubaha ikaze. Abanyagihugu bo muri quartier Mirango ni muri zone ya Kamenge commune Ntahangwa baramaze igihe kitari gito bataronswa amazi. Barasaba ishirahamwe Regidezo rijejwe gutanga amazi n'umuyaga nkuba gutorera inyishu ico kibazo. Elvis Munyaneza. Ikibazo co kuronka amazi cabaye indanse muri quartier Mirango zone Kamenge commune Ntahangwa. Bamwe mu banyagihugu bahaba bamenyesha ko baheruka kubona amazi mu marobine yo mu nzu haraciye amezi atari make, no kuyaronka abashikira zimvye kubera kuyunguruza. Babaca nk'igihumbi canke amajana indwi kw'ibito canke gaca baronda abandi nyene bashobora kuja nk'ayo mu Gatunguru, bamwe badashoboye kuja benshi baca batuma batagisipera nk'ubu nkaha agenda ajanye aho kuri witi aho hepfo kwiti ndakora ngaho nyene he sangane zishora ingwane nyene n'uburuhe kenshi burahaba. Ejo twobona nuko nyene inzoga ngo baduha amabomba arahari, ahubwo habuze amazi. Nk'umungu menshi barafise amabomba gara nk'amezi atatu umwaka atamazi aje. Umukuru w'umutumba wa quartier Mirango Mazimpaka Marius amenyesha ko hari umugambi wo kugwiza amabombo rusangi kugira bahangane n'iryo kena ry'amazi, bongera bahimiriza abanyagihugu uburyo bwo kwikingira ingwara zifatiye ku isuku rike. Nyene cubara mukuru w'igihugu baratuzaniye amazi bitawota, turafise amabomba ashika nk'atanu y'ayo mazi. Abenegihugu mva bica bisahiriza umwanya ayo mazi umwanya Regidezo umva amazi ya Regidezo umva yabuze. Turafise na Croix Rouge yaraduhaye amazi aho kuri 11 na ikana na etat nuzeye protection civile barabatuzanira amazi ngaho kuri witi. Rimwe zaribonekeje, mugabo turabona ko ubu mwino misi izo ngwara umva zapungutse aha muri quartier ya Mirango ya mbere, kubera bivanye n'amanama twe turakoresha abenegihugu bivanye mva n'abaganga bakorera muri akarere muri zone Kamenge, ngene bariko barigisha abantu mumva umwanya mva amazi ataraboneka mva uko nyene abenegihugu babishaka, ingene mbo bovyifatamo ca tubigisha mva kugira isuku, gukaraba neza n'amazi meza n'isabuni kugira ngo izo ngwara mva bazikinge. Tubibutse ko ishirahamwe Regidezo ryatangaje ko ibikoresho bimwe nk'amatuyo bimaze gushika mu ntumbero yo kugerageza kuronsa amazi abanyagihugu. Harashizweho umugwi ujejwe kuraba ibijanye no kwimba ubutare, byashikirijwe n'umushikiranganji w'ubutare n'agataka Engineer Ibrahim Uwizeye. Elvis Munyaneza. Ubutare bwo mu bwoko bwa kasiterite bwaratowe mu ntara ya Kirundo kwigenekerezo rya 17 mu Kakaro uyu mwaka, mu gihe umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yari yagendeye ico kibanza. Umugwi ujejwe kwimba ubwo butare ukaba umaze gushigwaho nk'uko bimenyeshwa na Engineer Ibrahim Uwizeye, umushikiranganji w'ubutare n'agataka. Iya butare bwari busanzwe buhari kuva kera, hariho na societe ya Bwimba, ahubwo ni ya mico gusa usanga abari muri izo secteur bama bashiramo igipfungu gikomeye cyane, ugasanga hanini uwo hahombera ninde ni igihugu gihomba. Ariko ejo bundi kuko mwayibonye twarabonye ubutare butandukanye, ubutare bwinshi en grande quantité. Ubu turiko turavugana hariho komisiyo twashizeho iriko irakora kugira tubwime nurya yabutweretse azanye amahera twumvikane ukuntu dupartaja, atayazanye twe tuyishirireho amahera hanyuma tumenye ukuntu tubwima. Niyo ntumbero twafashe kuri iyo butare bwa hariya bwa kasiterite buri mu Kirundo. Engineer Ibrahim Uwizeye yongera ahamagarira abagwizatunga kuza kwimba ubutare bwo mu bwoko bwa nikel. Tugamagara n'abandi kandi kuza ko twahamagira investisseur kuza ngo
twimbe aussi le nickel twongere kandi tugiye n'irya chemin de fer kuko niyo yari entrave comment ils vont évacuer le nickel une fois exploité mugabo vyose bifise intumbero nziza cyane. mwomenya ko ubutare iyo bukoreshejwe neza ari bimwe mu vyinjiza amafaranga mvamakungu mu gihugu. Gusama imbanyi kare hamwe no gufata imiti itanga inguvu mu gihe c'imibonano mpuza bitsina ni zimwe mu ntambamyi imiyabaga igira iyo yagiye mu rukundo kandi batararonswa inyigisho. Bisigurwa na Haure Remesha yanonosoye ivyigwa ndora gitsina. Irambona Blenda Deboha. Iyo umwana w'umuyabaga atanguye ivy'urukundo akiri muto atanyigisho yaronse aragira ingorane zimukurikirana. Ivyo vyavuzwe na Raoul Remesha yanonosoye ivyigwa ndora gitsina. Biravyonona bien sûr, biravyonona kuko ntavyo abazi ivyo arimwo, abazi ko juste kuryoherwa. Effectivement, c'est des conséquences. Nizo mbanyi ubona zitwagwa zitifujwe, urumva ni kugwara une infection sexuellement transmissible. Donc, de quoi tararonse umuntu amubwira hakiri kare ingaruka zo kugira izo rapport sexuel. Raoul Remesha aravuga kandi ko umwana w'umuyabaga akeneye umuntu amuba hafi kugira ngo amwigishe ingene yo kwifata mu kibano. Effectivement, iyo umu jeune akuze adafise umuntu amuba hafi, amwakompanya, amutahura, amwigisha, ateza kugira ikibazo muri societe. Ni vyiza rero ko afise umuntu agira ko repère kandi repère nziza imufasha gufata des bonnes décisions à court terme même à long terme. Mu parrain, frère, umwe wese ushaka kumwakompanya wese akamwakompanya neza gusumvya kuja kurondera ibintu biriya ku ruhande. Mwomenya ko igihe cy'ubuyabaga ari igihe yibonekeza uguhinduka aho imiyabaga yiyumvira ubwabo be n'isi ibakikije. Ibice 38% biyumvira ko ubuzima butagira akamaro. Umuntu uwo ari we wese arakeneye kwitaho umubiri wiwe na cyane cyane urukoba rwo mu maso. Muri ico gihe arakenera isuku no kuraba ivyo uyisiga. Era Gloria Cards. Umuntu uwo ari we wese arakeneye kwitaho urukoba rwiwe na cyane cyane mu maso. Muri ico gihe arakenera kuhagirira isuku. Byo bishikirizwa na Sandrine Kezimana arongoye Sandy Beauty Clinic. Rero burya gihere ni ciza cyane kuko kikwibutsa yuko umubiri wawe ukeneye yuko usukurwa kandi ugirirwa neza. Nukuri ibihere birafise ico bivako. Ivyo byo kuvuga ngo bakuroze canke bagize iki. Iyo mentalite je sinzi iyi sanzwe ibihere biva ku bintu byinshi. Birashobora kuba no ku allergie, birashobora kuba kandi no kunjya afungura ibintu asanga yisiga. Hari igihe twisiga amavuta atari naturel, donc atajanye n'umubiri wawe. Gasanga ugiye kugura amavuta harimo eclaircissant, gasanga no musakugize neza ariko filamezi yo gasanga ya gukweza umubiri cankwe yakugize nabi, ugasanga umubiri warononekaye. Mu bisanzwe uraraba amavuta akubereye hanyuma ukamenya ko umubiri wawe ukeneye soin de visage. Umubiri wawe urakeneye yuko uhema. Sapana misi yose kwama wisize amapoudre iki ama maquillage mwijoro ugiye kuryama ukoga kugira ngo vya bintu wisiga yantuguta wagize iki byose biguherako ukaryama umeze neza. Mu buryo buke bwawe urakwiye kugira soin de visage kabiri mu kwezi. Urakwiye misi yose ku mugoroba kwama woga kugira ngo ushobore gukuramo utwo tuvuta cyangwa utwo tuntu twose turimo mu umubiri wawe uhema. Ikindi kintu naco turakwiye gutandukanya umubiri no mu maso. Donc turakwiye kugira isume zibiri. Turakwiye kugira akasume gatoyi dukoresha ko mu maso nakandi dukoresha ko mu mubiri. Ku buryo ngo mu maso hari fragile cyane. Hari ikintu twama twibaza ngo tukishira hasi tukibaza yuko ivyo bintu bidakunda ariko nta kintu na kimwe kidakunda. Mwomenya ko ukugira ibihere bishobora no kuva ku musemburo kandi biravugwa bigakira iyo ukurikije impanuro z'abaganga canke z'abatanga amavuta kama n'isabuni kama. Dutandukire n'amakuru avugwa mu makungu dushikirizwa na Ella Gloria. On aura un périmètre de protection autour du stade. On a un dispositif solide. Mu gihugu c'Ubufaransa mu gisagara c'i Paris
umukuru w'igipolisi ca Paris Laurent Nunez amenyesha ko abacungera umutekano bongerejwe bikomeye nk'abapolisi n'abajandarume 2,500 bazoshirwa hirya no hino y'ikibuga ca Stade de France n'1,500 mu gisagara cose ca Paris no mu mamodoka rusange. Bose hamwe bazoba bagera ku 4,000. Bizoba kuri uwa kane ku mugoroba kuri Stade de France kugira bacungere urukino ruzoba hagati y'Ubufaransa na Israel. Ivyo bije inyuma y'indwi imwe gusa habaye igitero cakorewe abadashigikiye Maccabi Tel Aviv ya Amsterdam. Ubufaransa na Israel buzokina urukino rw'igikombe c'igihugu vya UEFA uzoba witabwe na Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron n'umushikiranganje wa mbere Michel Barnier. Abakinyi b'Israel baragize imyimenyerezo mwijoro ryakeye mu kibanza gifisemwe umutekano mwinshi cyane. Abakinyi ba Khan Ben Shimo umumenyereza wa Israel bacungerewe n'umugwi wa Khed bazogabanya ingendo zabo uko bishoboka kose. Yongeye ko ati igenzura ry'umutekano rizokomezwa cane biciye mu gusaka bikomeye. Umukuru w'igipolisi Laurent Nunez yerekanye ko abategura izo nkino mu Bufaransa bariko baravugana n'ubutegetsi bwa Israel n'abajejwe umutekano kugira ngo bategure izo nkino. Mu kiganiro inama y'umutekano wa leta y'abayuda yahamagariye abanyagihugu bayo bari mu mahanga kwifatanya n'abandi mu kwitabira izo nkino n'imico kama cane umukino wo muri Saint-Denis no kwirinda ibitero. Dutandukira amakuru yacu mu gisata c'inkino ku mugabane wa Afrika mu mwaka w'ibihumbi 2024 nk'uko UNESCO ibivuga ibice 50% by'ibihugu vya Afrika ntibigira ibibanza vy'inkino bihuye n'ingingo mfatirwako mpuzamakungu bikaba bibangamira iterambere z'inkino ku mugabane wa Afrika. Ivyo bibanza bishirwa mu bisagara gusa ntibishobora gukwira ngo habe amahuriro manini kugwaruka cane mu ntara zo hagati mu bihugu kubera ko bidatunganijwe nk'uko bisabwa. Abahinga bariko barasaba ko hokongegwako ugukorana no kugira ngo ukwinonora gutera imbere muri Afrika. Abakiri bato benshi bifuza kuba bakinyi ntibashobora kuronka ibibanza bikwiye vyo gukora ukwinonora. Ivyo bikaba bituma badatera imbere kandi bikaba bituma badashobora kwerekana impano zabo ku rugero rwo hejuru. Ukutumvikana ku bikorwa vy'ibibanza vyo kwinonoreramwo biri mu ntambanyi ikomeye. Akarorero muri Afrika y'ubuseruko ibibanza vy'inkino birenga 2/3 biri mu bisagara bikaba birenga ibiri mu misozi. Nk'uko ababikurikirana babivuga ukwinonora muri Afrika birafise ubushobozi bwo kuba ikintu gikomeye mu vy'ubutunzi no mu mico kama, ariko ivyo bisaba ibibanza vyo kwinonora vyinshi kandi vyiza. UNICEF igereranya ko kongerekana kw'ibibanza vyo kwinonora ku rugero rw'ibice 30% bishobora kongereza incuro zitatu abanyeshure biga mu bibanza vy'inkino gushika mu mwaka wa 2030. Mu gukomeza ivyo bibanza ibihugu vya Afrika ntibishobora gusa guteza imbere ubuzima bw'indero kugwaruka, ariko kandi birashobora gutuma haba amahirwe y'ubutunzi no gutuma bigira ico bikoze ku rwego mpuzamakungu. Reka tubibutse ko igihugu kimwe conyene muri Afrika arico cashoboye gutegura amahiganwa y'umupira w'amaguru ku gikombe c'isi ca FIFA. Naco ni Afrika y'Epfo hari mu mwaka w'ibihumbi 2010. Ni kuri iyo nkuru duciye turangiriza korekana abashimire mwebwe mwese mwadukurikiranye. Shimira abagenzi banje badufashije gutokanya ano makuru. Ndabasaba kubandanya mukurikirana ibiganiro vya BTV Burundi. Mugiraho muba mubahwe naho utaha.